Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko mbere yuko tubashikiriza ayo makuru akomeye cane arabana n'umutekano, tubanze tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Haramaze iminsi havugwa inkuru zijanye n'umutekano, aho amasoko nka yose yemeza ko umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho Leta itabara ikoreye ibitero bikomeye cane kandi ikavuga ko iri mu mihingo yose y'igihugu, kandi ikavuga ko ifise abarwanyi bakomeye cane bashobora gukora ibitero umwanya n'umwanya kandi bakabikora aho bashatse bose, kandi bakamenyesha ko bariko barakorana n'abakomeye cane mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi n'ibimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye avuga ko umutekano wiwe utifashe neza, kandi akavuga ko hari abashaka kumutembagaza, aho yavuze ko abashaka kumutembagaza binyegeje mu butegetsi kandi abenshi bari mu mugambwe wo ku butegetsi, ariko akavuga ko yamaze kubatahura ataco bazashikaho. Hari inama yakoranye ikomeye cane n'abajejwe umutekano bashika muri 6 mu bisata bitandukanye, aho yakoranye n'umwe mu bajejwe umutekano wari uhagarariye igisirikare ndetse agakorana na 2 bahagarariye igipolisi, agakorana n'abandi 2 bahagarariye urwego rw'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari byinshi baganiriye, hari na byinshi bagezeho, ariko nabo bagize ibintu bimwe bimwe bamusaba kandi bagira n'ibyo bashima mu twigoro ariko arakora kuva amaze imyaka 3 arongora igihugu c'u Burundi. Hari byinshi bamubwiye agenje neza, ariko hari n'ikindi bamusabye kandi gikomeye cane gishobora gutuma amakungu ndetse n'abarundi bizera ko mu gihugu hari umutekano, kandi n'amakungu akabandanya guhereza Uburundi imfashanyo nyinshi mu gihe utwo kwigoro Perezida Evariste Ndayishimiye yaba adukoze. Ariko ikiriko kiratangaza Perezida Evariste Ndayishimiye nuko nyine utwo kwigoro bamwe mu bajejwe umutekano bamusabye, bamwe bakomeye mu mugambwe ndetse n'abajenerali bahambaye batariko baratwemera, ariyo mpamvu abona ko ariko arananizwa impande zose, kandi akabona ko ubutegetsi bwiwe bufise abanzi benshi kuko ntakibasha gucunga abo bari kumwe mu butegetsi, ahubwo ntagicunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo asigaye acunga abo bari kumwe mu butegetsi, kuko yaramaze kubona ko aribo bafise urufunguzo ruzatuma bamutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi twabateguriye kuri iyo nama yabaye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bagabo 6 bahagarariye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nibyo tugira ngo tubashikirize muri ino nkuru twabateguriye. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nkibi, ico busabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri s'abone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nkibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Abasokuru barayamaze bati mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Uwo mugani waciriwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama yagiraniye n'ibihangange 6 byo mu nzego z'umutekano nizo umugambwe CNDD-FDD, 2 bo mu gipolisi, 1 mu gisirikare, 2 mu iperereza n'umwe mu mugambwe, bamusaba ikintu gikomeye tugira tubabwire kandi kinahambaye cyane. Muri make ibyo bihangange byabanje gushimira umukuru w'igihugu ku rwigoro amaze gukora ku myaka 3 amaze aramutswa igihugu c'u Burundi. Yaragerageje guhinyanyura bimwe mu byari byasheshe uwo yasubiriye Petero Nkurunziza, kuko murazi nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye hari utwigoro dutandukanye ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ibintu biriko birashimwa n'abanyagihugu bato bato, naho bamwe mu batunze, bamwe nyine mu bajenerali bakomeye cane ndetse n'abagwizatunga batariko barashima utwigoro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abanyagihugu bato bato bariko barashima ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahindura, kandi bakavuga ko Perezida nabandanya gutya bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cane ku gihugu, kandi bikazatuma n'igihugu cy'u Burundi kimenyekana mu makungu kandi kikabasha gutera imbere. Ariyo mpamvu bamwe n'abandi bamusaba ko yabandanya ibyo ariko arakora, kuko aramaze gukora ibintu bikomeye cane, kandi nakomeza bizagirira akamaro igihugu n'abanyagihugu ndetse igihugu cyamamare mu makungu, kandi na Perezida Evariste Ndayishimiye amenyekane.
aha ni nko mu bijanye n'umutekano mu guhagurukira gucubya urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD Imbonerakure rwari rwarigize surivu mu kurengera inzego zose z'igihugu ruhawe impigi na Nkurunziza. Ubu imihingo myinshi y'igihugu akaba ari nyabagendwa, umurundi aridegembya ataco yikanga, mu gihe ku ntwaro yiwe yasubiririye Imbonerakure zari zaramaze kurusha ingufu inzego zose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi zikaba zarakoraga amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo ni bimwe mu biriko birashimwa n'abarundi batari bake, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye hari ibyo ariko arahindura, kandi bakavuga ko ashobora kuzashikana igihugu c'u Burundi ahantu heza cane, ku buryo basaba ko yabandanya ingendo yihaye, naho hari abashaka kumutobera, bamwe nyine bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bashaka kumutembagaza ku butegetsi, kuko nyine bo bamenyereye mu gutungira mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi nyine bari baratunze ku rugero rwo hejuru mu gihe bari bamaze igihe kitari gito banyonora amatungo ya leta. Ariko ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahindura ibintu, ariko arakora ibintu bihambaye kugira nyine ngo atuze ibyo bisuma nabyo bigafata ingufu, ndetse n'umugambi uhambaye wo kumutembagaza ku butegetsi, ariko ntago bazabishikaho kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari maso kandi arabacunze. Icya kabiri, izo nzego z'umutekano zamusabye, bamubwiye ko icya kabiri bamushimye muri uku kwigora ariko arakora uguhindura imvugo kw'abategetsi kwiyongereye kuri uwo mutekano, byatumye abahunze igihugu bagarura agatima batangura gutaha, harimwo n'abanyepolitike barabwa ribi n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, eka n'abandi barundi bakaba bataha mu mahoro n'umutekano, ndetse bagahabwa iteka ubwabo n'ibyabo. Ako kigoro nyine karibonekeje mu gusubiza hamwe n'amakungu mu bijanye n'imigenderanire nyine ho Burundi busigaye bugendwa, kandi na Perezida Evariste Ndayishimiye akagendera ibindi bihugu. Izina ry'u Burundi rirasubira kuyagwa mu mahanga, mugabo bamwereka ko hakiri agahaze mu mvugo umubano w'u Burundi n'u Rwanda, aho Neva na leta yiwe bagifata u Rwanda nk'umubanyi mubi kuko ruhaye indaro bamwe mu bakekwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015, kandi hari n'ibindi bihugu bihaye indaro abandi bakekwa muri uwo mugambi nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibindi leta itigera icisha mu kanwa. Ibyo bigasa nko kurobanura u Rwanda mu bindi bihugu bitanze indaro kubo bagirizwa ico caha. Uburundi bukazohava buboneka ko aribwo ntambamyi y'uwo mubano mwiza. Ishusho ishobora kuba mbi aho bukera Uburundi bushikirizwa kurongora umuryango wa EAC hariho umubanyi byanse ko bahuza. Ibyo nyine ni ibintu bishobora kuzagora cane Neva, ariyo mpamvu nyine abo bari kumwe bamusabye nyine ko agomba kubihindura cane, kandi bakamusaba ko nyine agomba kubikurikirana mu maguru masha. Icanyuma ibyo bihangange byamubwiye gikomeye cane ni ikibazo c'ubutunzi cabaye ndansi. Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro cane rikwega ikena ry'igitoro, kandi arico cari isoko ry'uburaro n'uburamuko ku barundi benshi. Leta nayo ihahombera amafaranga yahora yinjira mu kigega cayo biciye mu makori. None ubu abatangakori nka bose bicaye bipfumbereje, ibidandazwa bikabandanya kuduga ibiciro ijoro n'umurango. Ibyo byose akaba ari bimwe mu byo nyine ibyo bihangange byasabye Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo ahindure, maze igihugu c'u Burundi kigomeze gitere imbere, mu gihe cyari kimaze igihe kitari gito kiri mu bibazo bikomeye cane cyatewe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibyo bihangange bikaba byabwiye umukuru w'igihugu ko nubwo atawoba ariko arahungabanya umutekano akoresheje ibigwanisho, ata mutekano washoboka mu gihe mu Barundi inzara iriko iraca ibintu, kuko nyine nta muntu agira umutekano ariko aricwa n'inzara, ariho nyine hava ubugizi bwa nabi. Uko ari batandatu bakaba baciye bamwereka umuti urama kuri ico kibazo gisigaye, nawo ari uyu nguyu nyine, aho bamweretse ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko ashobora kongera guhamagara ibihangange bya politike byahunze igihugu, amaze amakungu akaraba neza Uburundi bakongera bakabaha imfashanyo, ibyatuma Uburundi bwongera bugatera imbere.
ibyo bihangange byamusabye korosha umutwe n'umutima agafata ingingo y'ukwemera itahuka ry'abanyepolitike 11 bakomeye urutonde rwatanzwe n'amakungu, gutyo ayo makungu ace arekura imfashanyo yose yari yahagaritswe kuva muri 2015 nyine igarukire rimwe, kubera nyine ibyari biriko biraba icyo gihe. Murazi ko nyine amakungu yari yahagaritse imfashanyo ku Burundi. Inkuru twahawe na babiri muri ibyo bihangange zivuga ko kuri urwo rutonde rw'abanyepolitike 11 amakungu asaba ko bataha vuba harimwo igihangange kimwe co mu mugambwe CNDD-FDD cateye ubwoba bamwe bari muri leta ya Neva bivanye n'igihagararo ciwe mu mugambwe no mu gihugu. Abandi bakaba batekewe n'ubwoba ko yohava haba ukwihora. Mugabo ibyo bihangange bikaremesha abo bagize ubwoba ko atanzigo yakazikira iranga uwo munyacubahiro, ahubwo ikimuraje inshinga ari ukuza gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu, agafasha leta kwivana muri ubu bukene mu guhamagarira inshuti ziwe z'ibihugu bitandukanye gusubiza amaboko ku Burundi, maze icivugo c'uko umunwa wose woronka ico ufungura n'umupfuko wose ukaronka amafaranga kive mu mvugo kibe ingiro. Ugukira kw'abarundi n'Uburundi birindiriwe mu ngingo rugabo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ariyo mpamvu ibyo bihangange byamusabye nyine ko yakemera bano bose banyepolitike bahunze igihugu bagatahuka bakagaruka mu gihugu, amaze bagakorera hamwe kugira ngo bateze imbere igihugu, ari nabo bazamufasha kurwanya abo bashaka kumutembagaza ku butegetsi, kuko abanyepolitike bahunze murazi ko abenshi ari n'abasoda kandi bakomeye, kandi abandi bakaba ari abo mu mugambwe banakomeye cyane kandi banafise igikundiro gikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aribo bashobora kujya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bakabahuza amaze bakongera bagakora umugambwe ukomeye, umugambwe uhurumbirwa n'abarundi batari bake, mu gihe muri no minsi abanyagihugu batari bake bari bamaze gutakariza icyizere umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD kubera amahano ariko arawurangamo no kubera ibintu biriko biravugwamwo, aho abawurimo batakihishira, aho basigaye baterana amajambo ku mugaragaro. Ibi byose bikerekana ko nyine uyu mugambwe warangije gucika intege kandi ko ushobora no gusambuka nihatagira igikorwa mu maguru masha. Ibyo byose nibyo bahera basaba Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ko yoshaka uburyo ki agarukana nyine izo ndongozi n'abo basoda bakomeye cyane bahunze igihugu kugira ngo baze bafatanye gukorera igihugu, kandi nyine abo ngabo akaba aribo bazajya hagati y'abavuga ko bakurikira Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, amaze bose bakorere igihugu, gutyo igihugu cy'u Burundi gitere imbere. Iyo nama nyine ikaba yapfunditswe ibyo bihangange bisaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose agatahukana abo bantu, kuko aricyo cyonyine cyihuta kugira ngo ubutegetsi bugumye gukomera kandi n'umugambwe wabo ukomere. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza bijanye n'ibiraba biri kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, byinshi abanyagihugu bato batamenya, ariko twebwe ko tuba dufise amasoko atandukanye ari mu nzego zose z'igihugu, niyo mpamvu amakuru nk'aya dushikira natwe tukayabashikiriza kugira ngo mumenye ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.